mugabo ntango SOPEBU iki bariko barahana abantu utwara ama plaque ngo dusura kuronka ngo igitorwa ngo amezi angahe ngo bagufatiye ibihano we SOPEBU ayo ubwo burenganzira ubukura he urongoye SOPEBU wewe ubuze umurundi kugura igitoro nkandi nibwizwa shingiro droit y'umurundi doko droit au consommateur wimuza nkandi dusura ku igitoro ubwo burenganzira ubukura ngo yagiye gutonda none agire gute abantu buzi barata umwanya biri baragita ama stress bakirirwa baratonze bagira ikibagarira ivy'igitoro gusa bagira gute ayo madovize mu mango aca kuri marché noir niyo yemporuta ibintu byinshi muri iki gihugu niyo abeshejeho igihugu naho rimwe waduka kumva ngo bariko bari kinyuma y'abana bari bagira iki ayo mabiro do change ndiwe yareka gakora ambaka haribereza amadovize akinjira akajwa kumugaragara kagira gute wirirwa inyuma y'umuvunjaye wiruka inyuma y'umuvunjaye gusa mugabo na urazi neza hari ibintu biriko biratangaza muri iki gihugu cy'u Burundi umuntu yobandanya yibaza ingene iki kibazo c'igitoro kiriko kiramara imyaka 5 irenga kidashobora kuva mu nzira nukuvuga ko imanda y'umukuru w'igihugu ahari ubu igira ihere tuja mani matora ico kibazo cananiranye kandi ubwiwe yavuze ati ndagisize mu minwe yanje tukumva mbere ngo n'amadiskuru yuko harabashatse kuburizamo ko cinjira mu Burundi twababonye ngo kitabo cuzuye Dar es Salaam ngo tuje kugitora gitoro kiruzuye abantu ari mu ngorane zidasanzwe kibaza ati none leta vy'ukuri ijejwe igihugu no mwibwizwa shingiro hari article ivuga kwita iterambere n'imibereho y'abarundi y'igihugu nk'itegeko ati le gouvernement doit tegerezwa gutora inyinshi zazo bigoye igihugu mu bijanye n'ubutunzi n'imibereho y'abarundi kutabona kigitoro ingene abantu bacumukuye baja ku kazi abanyeshuri baja ku ishuri abantu baratonda hajya bakabura rimwe bagataha n'amaguru nabo bari mu majipe yuzuye kumva nyene ko ari normal umwanya abantu bata abana baratumwanya magupe WhatsApp usanga bari kubabazanya igitoro kirihe abantu bararemvye igitoro transport abantu baduwa kuya transport 40-50 abantu bakindi place ibido abantu baragura litiro amanoze amafaranga 200 l'inflation kitoro yo kiratera ibintu byose naho vyimbuwa hanaha n'abaha mu biribwa iyo transport imaze kumera gutya izimvye uku ibintu byose bica biduga nta inflation dushobora kugwanya ngo tushobore neza ibiciro biduga igitoro kimeze gutya yarumva ngo bafashe ngo amabido nani igitoro kitabonetse ayo mabido bafasha ngo bayaciye bayagurisha ne bayagurije ntaguzwe n'abantu hahindutse iki ijya ni exploit nko kuvuga ngo amabido ngo bayafata je mpora ndavyumva ngo mwango bace bayagurisha ngo bashira mu kiga ca leta yo ni exploit dore ndiki si ya mabido ye naguzwe n'abantu hari naho mbere nico nayo bagurisha ngira nizo borodoro twadukwiye no kubona data kujanye no mujyate hari nabace bakigabangana babasana kutigurisha kwa kundi nyine none barashobora kwemera yuko economy mu bindi bihugu nta economy baho ata mobilité de biens et de personnes yari ibintu bitumvikana izi ndongozi ziwacu ntizitembera iyo zigiye mu bindi bihugu zitembera zikabona ibindi bihugu mutera imbere bagendera ku mazi bagendera mu kirere bagendera ku isi bagendera no mu kuzima ama metro ntaro n'ibihugu bya Afrika bishaka kuzana ama metro ubu bakaca mu kuzimu la révolution du transport no muri 19e siècle si aya matra yakiza niho l'industrialisation yakomeye
none uyu mwijima bashira mu gihugu nyabaki strategy n'igihugu mu bisanzwe cisone kitezo gico bita strategy energy kitezo strategy energy kuyo deficit ya electricité ibuza amahinguriro gukora abantu basharondera n'ivyo bitoro gushira ama groupe electrogene bikanka ama hopito ama ambulance ama hopito ama ambulance ngo turabuze igitoro bajana abantu kwa muganga ama hotel yakira ingenza ya muri zuguru ama restaurant ibintu gashobora gupfa bikagira gute shaka gutera ingwara n'izijene mugabo ibintu normal mu bindi bihugu haba stock strategique niko bigenda igihugu cisoni kitagira stock strategique y'ibitoro y'amezi 6 y'amezi 12 niyo priorite ya mbere niyo mwijima turimwo ubu nta riske banabona yuko hashobora kwaduka ingwano mu kigobe c'abarabu hariya muri Zaire ni ingwano shobora kwaduka ati ya Iran na Itazi aya matu y'ingwano Leta z'Ubumwe z'Amerika hariya muri hajya byadutse urazi igitoro turiho cogera ingene none Leta yiteguriye gute ivyo bintu abandi ko bisa stock strategique bazogira amaponso bazogira iki none twe bizogenda gute kera nigeze kuba intambara mu kigobe imwe yo kuri Saddam nande Leta zigafata kubera stock strategique bitoro yarahari ibintu bikabandana kese no kwibaga usanga stock bitoro amezi 5 atanga yari yanubatse na stock strategique uraraba muri budget y'igihugu ahantu ubona muri investissement yo kubaka ibihangare bishasha byo kuza n'igitoro no kugira ukarindira ukabura ngabo natana kasoni ngo vision 2040 ngo ihangiro 2040 2060 aho babwiza tunga umubwiza tunga ko azana umutayi we mu gihugu kiba kimeze gute muri impuzeyi ibitoro ibiga byose ni indicateur strategy energy hagu mubona n'abagwiza tunga bamwe reko baraja gushora imitaye hanze ayo mashira mahingura umwavu bura mu gihugu umugabo yumva ari karakwira Afrika nzima simitaye iri kirasohoka igihugu none agisohoka gucyo batabanje kurembisa ngasuko baratuti context yo ngaha iragoye haro nibindaza umuntu yo kwibaza kubera iki tutumva ikibazo cy'igitoro cyizwe mu nama shingiranganje Conseil des ministres je ntagira umuntu aranyumvira ko muri Conseil des ministres barumva ati inama shingiranganje rikiri ikibazo cy'igitoro igeretse rugenda muri parlement ucumva kanga mu nama nshinga amateka mu nama nkenguza amateka inama nkenguza amateka kwihora yinanata ikabaza inda nayo nisubire basindabaza tumaze gusaba kenshi ko inama des acteurs y'abantu benshi bokwirwa n'ico kibazo bacicarire tukivugire hamwe mugabo baranyegeye abantu bari biyo nama kwitaba mugabo ntabwo SOPEBU iki bariko barahana abantu utwara amaplaque ngo dusura kuronka ngo igitorwa ngo ameza ngahe ngo bagufatiye ibihano we SOPEBU ayo ubwo burenganzira ubukura he urongoye SOPEBU wewe ubuze umurundi kugura igitoro nkandi nibwizwa shingiro droit y'umurundi doko droit au consommateur wimuza nkandi dusura ku igitoro ubwo burenganzira ubukura ngo yagiye gutonda none agire gute abantu buzibarata umwanya abiri baragita ama stress bakirirwa baratonze bagira ikibaganira ivy'igitoro gusa bagira gute akazi karataka umwanya utakara ningo nacuvuze wese turakuyamirije SOPEBU nta bubasha ufise bwo guhana abantu umuntu afise kuri droit à la consommation nta bubasha ufise nimbaruka barundi mwabafashe nk'intama haravuga impuze donc dufate no kukigura basi nona ama exportation berbe ivuga ati amadovize tura uwinzahabu tutugira tuzigure barashora inzahabu muri berbe ayo ma cooperative miniere sivyo berbe ni ishora gucizishora hanze kazigira reserve niyo zere bidoshanje iri he
ejo bundi ubutare ngo buriko burashoka ku mugaragaro, abantu barakoma amashinga ubutare buri ku mugaragaro, n'ubutare ubutare bushitse ku mugaragaro ingaruka yago tubona ni mwibaza ubutare bushoye ku mugaragaro bagura mugaba ahubwo duhwere no kwidiza ibintu dukeneye. Uwo guverineri wa BRB ariko afashe iki gihugu BRB amadovize ariko mu gihugu ingena rigere priority kugiragire, kandi byose byagiye kuza biradindira igihe BRB giye gutangura kuja mu biro by'umukuru w'igihugu. Iki twagwa muri politiki, BRB nikikora umurimo wayo wo kura ubutunzi bw'igihugu, ugakoresha umwuga professionalisme, bagahanura leta mu bintu bijanye n'ubutunzi. Iryo banga ryaratakaye. Iyo BRB kwitava mu biro byo muri presidence, kandi niho byatanguye kuyangarira. Kuva BRB giye muri presidence niho byatanguye kuyangara muri za 2019 2018. Babanga amadovize barayahaye abantu baratwara. Nta na enquête ba nta na audit. Gouvernement responsable ishitsi gasanga ibintu ngivyo vyarabaye iragira enquête. Iragira enquête kameme. None guverineri w'ico gihe Jean Chiza ntari nga tawye. Uravye muri statistique hafi 70%, 65%, hafi 70% y'ibidandazwa mu Burundi vyinjira biciye ku isoko ya ruhande, marché parallèle. Vuko marché parallèle abarundi bavyumve, ayo madovize mu mango aca kuri marché noir niyo yemporta ibintu byinshi muri iki gihugu, niyo abeshejeho igihugu. Naho rimwe waduga kumva ngo bariko bari kinyuma y'abana bari yabagira iki, ayo mabiro doshanje ndiwe yareka gakora hamba karibereza amadovize akinjira akajwa ku mugaragaro kagira gute, wiribwi inyuma y'umuvunjaye, wiruka inyuma y'umuvunjaye gusa mugabo na urazi neza ndibiri barabize canke muri ntuze barazi neza yuko plus de 60% y'ibidandazwa biri finance ku isoko parallèle. None nkaho BRB yotubaririki none ayo 30 ivyo 30% vyinjira kuri yo soko nyene izwi binjiziki priorité ni muri ya document reforme macroeconomique. Aya mareforme aya mahinduka mu by'ubutunzi harimo ibyo kigitoro gitegeza kuba liberalize no kuvuga kikizana abantu bose bakacinjiza. None iyo monopole ugumana yo kwinjiza igitoro wewe kidakwiye abantu baruha ukabuza abandi kucinjiza nturiberalize, wifuza iki? Umurundi hageze ubu ni litiro y'igitoro naho igura 10,000 nasubire gutonda akaguma agashikaronye igitoro yo baruhutse, kuko nta murundi atari karagura igitoro bitashikira ngo aje kugura ico gitoro kizimbe yiruka aburi yavana yaje cyane umunwana kwa muganga aduga cyangwa aja muri irijasa mamanza gushingura abantu bitavye Imana kugira iki kugandura kugira guta wose abantu baguma biruka torondera ibitoro abantu barawiriye naho ushaka kuri 10,000 kikaboneka liberalisation yo baramara. None iyo prix tugumiza ngo 4,000 kikaza kironka abantu bake, ngira kironka abantu 100 bavugwa numvise Domitien Ndayize yavuze iyo stratégie d'approvisionnement. None ivuga ngo ni bande batogwa gute aho bandishira hamwe acinjiza togwa gute mwageze kuvuga ngo gitaro go cuzuye Dar es Salaam muri tuje kugitora mwana baje. None barabuze kugira appel d'offre d'une entreprise d'une logistique kwibwira abatwinjiriza igitoro okuva kera vyaba muri yambargo amayira yugaye igitoro ko caguma cinjira. Abakija gihe bakoresha iki mwabajeri mbukiri bato muri za 96 twari ngaha twaduhejeje amashuri kaminuza ngaha twabibona muri yambarga amayira yugaye igitoro cagumye cinjira.
cinjira ukuri kwamwe ariko herabo ubu amahoro n'umutekano barahari barayaririmba baragira nete ko tuyavyaziki igihugu kiri mu ntambara no mu ntambara kitaronsa amahano nkaya no nje nibaza yuko hageze sinzi igikwiye gukorwa kuko umuruho biteye abarundi urarenze abantu bararushe indongozi kuva gwegweje nako cyo bategeza gukora twarumvise je mundi mukuru umugambwe uri ku butegetsi mu nama bari mwavuga ngo abanyagihugu ntibatangirirwa ngo bameze nk'amazi ngo arashobora kubagumukana ubutegetsi twe ndushaka kubinda gushika hiyo ibyo se dushaka abantu bakora ico bategeza gukora batabishoye batange imihoho haje abandi kibazo c'igitoro guverinoma yose itashe kwitunganya yo ba demissionnaire ikagenda